Bavukanyi, nshuti bagenzi, namwe muriko murumviriza isamirizi muvyeyi wacu Bikira Mariya, kaze ndabatumire mwese tuzirikane ijambo ry'Imana Ekereziya yashimye ko dusabikanya kuri uyu musi wa kane, indwi ya kane yo mu mwaka A, igihe gisanzwe. Ijambo ry'Imana rero turisanga aha hakurikira. Igisomwa ca mbere tugisanga mu gitabo ca mbere c'Abami, ikigabane ca kabiri, kuva ku murongo wa mbere gushika kwa kane, no kuva ku murongo w'icumi gushika w'icumi na kabiri. Izaburi nayo tugisanga mu gitabo ca mbere c'Ivyabaye, ikigabane ca 29, ku murongo w'icumi n'uw'icumi na rimwe AB, n'uw'icumi na rimwe D, n'umurongo w'icumi na kabiri A, n'uw'icumi na kabiri B, C, D. Inkuru nziza nayo bavukanye tuyisanga mu nkuru nziza yashikirijwe na Mariko Mweranda, ikigabane ca gatandatu, kuva ku murongo w'indwi gushika kuw'icumi na gatatu. Yaga Mukama, umusavyi wawe ariko arumviriza. Ivyo dusoma mu gitabo ca mbere c'Abami. Igihe co gutanga gishitse, Dawudi abarira umwana wiwe Salomo ati: ubu ngira ngo mare urw'abagabo, woho rero gumya umutima, genza rugabo. Uzuzigama amabwirizwa y'Umukama Imana yawe, ugendere mu nzira ziwe, urangura amategeko, amabwirizwa n'amateka yiwe, nk'uko vyanditswe mu mabwirizwa ya Musa, kugira ngo ivyo uzokora n'ivyo uzorondera vyose biguhimbare, maze Umukama arangure wa muhango yanyemereye, ngo abana bawe nibaba bitonda mu migenzo yabo, bakagendera imbere yanje mu vy'ukuri n'umutima wabo wose, kandi n'umushaha wabo wose, ntaho uzobura mu bawe uwuzoja ku ngoma y'Abanyisirayeli. Ahejeje aratanga, ahamvya ba sekuruza, bamuhamba mu gisagara ca Dawudi. Dawudi yabaye umwami w'Isirayeli imyaka 40, imyaka 7 yayimaze ku ngoma y'i Hebroni, amara imyaka 33 i Yerusalemu. Nuko rero Salomo asubira ku ngoma ya se wiwe, ubwami bwiwe burahangama. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Ndekurira Mukama icaha canje n'igicumuro nakoze. Ndekurira Mukama icaha canje n'igicumuro nakoze. Uragahezagirwa Mukama Mana Isirayeli, sokuru wacu mu myaka n'imyaka. Ndekurira Mukama icaha canje n'igicumuro nakoze. Ubukuru n'ububasha n'inganji, iteka n'inahazwa ni rwawe Mukama, ibiri mw'ijuru no kw'isi vyose ni ivyawe. Ndekurira Mukama icaha canje n'igicumuro nakoze. Ubwami n'ubwawe Mukama, ni wewe rudasumbwa ugenza vyose, ubutunzi n'ubuninahazwa biva kuri wewe. Ndekurira Mukama icaha canje n'igicumuro nakoze. Ni wewe uganza vyose, mu maboko yawe harimwo ububasha n'ubukomezi, vyose birakura bigakomera kubera wewe. Ndekurira Mukama icaha canje n'igicumuro nakoze. Ivyo dusoma mu nkuru nziza Yezu Kristu nk'uko yashikirijwe na Mariko Mweranda. Ahamagaye bamwe 12, Yezu aja mu vyo kubarungika babiri, abaha n'ububasha ku mitima ihumanye, kandi ababwiriza kutagira ikintu batwara ku nzira atari inkoni nsa, nta mpamba, nta saho, nta dukuta mu mifuko. Yongera ati: nimwambare inkweto kandi ntimugire imitama n'ibiri. Arongera arababwira ati: inzu muzoramuka mwinjiyemwo murayigumamwo, murinde muva aho hantu. Ahantu bazobima indaro bakanka no kubumvira,
murahava kandi mwikunkumure umukungugu waho, mubereke ko bizobasubirako. Bagiye rero barigisha ukwigaya, birukana amashetani menshi, basiga kandi amavuta abagwaye benshi kandi bakabakiza. Dushemeze ijambo ry'Umukama. Bavukanye inshuti bagenzi, tuzirikane neza iryo Umukama tuyagiye dufatiye cane cane kuri iyi nkuru nziza. Muri iyi nkuru nziza y'uyu munsi duhejeje kwumviriza, Yezu arafasha umwanzuro wo kurungika bamwe 12 abarungika mu butumwa. Ijambo umutumwa risigura koko uwarungitswe, uwahawe ububasha bwo gukora kw'izina ry'uwundi, uwarungitswe kw'izina ry'uwundi. Bavukanyi, uwo muhamagaro rero uzoranguka neza inyuma y'izuka ry'umucunguzi wacu Yezu Kristu, igihe abo batumwa bazoronka mutima mweranda kuri Pentekoti. Ariko rero birahambaye ko mu ntango y'ubutumwa Yezu ashaka ko abo bigishwa biwe 12 abajanisha muri ubwo butumwa bwo kwigisha, akabamenyereza, babe baravyiga, babe barabimenya, bahora babona ari Yezu abikora wenyene, ariko ashaka kubinjiza muri urwo rukundo rwo gukiza abantu. Kandi Yezu yahamagaye abo yishakiye kugira ngo bamufashe ubwo butumwa, kandi yabahamagaye kuko abakunda, yabahamagaye mu rukundo. Ni ukuvuga ko ashaka ko abantu bakira aciye ku bantu nyene, abantu aribo bashikiriza uwo mugambi w'Imana wo kubakiza. Yezu yabatoye azi neza intege nke zabo, yarazi ububasha bwabo bugarukira, ariko ntiyigeze abasuzugura, yabahaye nyabuna kuba abatumwa biwe. Nawe arabarungika 2 kandi abaha n'amategeko bagenderako. Umwanditsi w'inkuru nziza Mariko abivuga muri aya majambo, akababwira ati ntihagire isaho mutwara, ni ukuvuga biyambure ibintu vy'amatungo yo kw'isi. Umutumwa nyawe ategerezwa gushira imbere ubutumwa bw'uwamutumye, ntashira imbere amafaranga cangwe ashira imbere ibintu bituma aboneka ko ari umuntu yifashe, nashira imbere ico wamutumye ashaka. Yezu kandi aragabisha abatumwa biwe ko batazokwama bakigwa neza aho bazoshika hose. Hari igihe batazobakira bakabanka, bakabirukana, hari n'igihe mbere bazobahama, ariko ivyo ntivyobatera ubwoba. Yababwiye ko bazovuga kw'izina ryiwe kandi bakigisha ubwami bw'ijuru yuko buri hafi, kandi akabagabisha ko ntibazorondere kwimenyesha ngo babashime, ivyo gushimwa babirekera Imana gusa. Mu gisomwa ca mbere bavukanyi, twumvise ibigomba gusa n'ivyo umwami Dawudi ku mugoroba wiwe w'ubuzima bwiwe ariko araraga igihugu umuhungu wiwe Salomoni umwami azomusubirira. Nawe nyene yamubwiye amajambo y'inkoramutima y'urukundo, aho yagize ati: uze uzigama amabwirizwa y'Umukama Imana yawe, ugendere mu nzira ziwe, urangure amategeko, amabwirizwa n'amateka yiwe nk'uko vyanditswe mu mabwirizwa ya Musa, kugira ngo ivyo uzokora n'ivyo uzorondera vyose biguhimbare, maze Umukama arangure wa muhango yanyemereye ngo abana bawe nibaba bitonda mu migenzo yabo, bakagendera imbere yanje mu vy'ukuri n'umutima wabo wose kandi n'umusha wabo wose, ntaho uzobura mu bawe uzoja ku ngoma y'Abanyisirayeli. Ego nivyo, babemera canke batamwemera, Dawudi yategerezwa kwigisha umuhungu wiwe, akamwereka ico Imana ishaka, ariko ntamwereke ico abantu bashaka kumva. Bavukanyi, iryo niryo hangiro rya Ekereziya mawe wacu. Ekereziya mawe wacu yigisha ukuri, ntiyigisha ico abami b'isi bashaka kumva.
ihangiro ryayo ni ukuri, ukuri n'ubutungane, ukuri uko kuri kose ekereziya irakwigisha. Ekereziya ntishaka gukomerwa amashi, ahubwo ishaka kwerekana ukuri kuva kuri Yezu Kristu, nkako nyene niwe agira ati jewe ndi ukuri n'ubuzima, niwe butungane nyabwo. Naho intwaro abami b'isi boshaka ko ukuri kwabo ariko kuja imbere, ekereziya ntizopfa ibibemereye na gato. Ekereziya kandi irigisha ubumwe hagati y'abantu. Uyu munsi mu gihugu cacu c'Uburundi turiko turibuka amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Ekereziya rero ubumwe yigisha buva kuri Kristu, nkako Yezu Kristu niwe agira ati ese mwese mwoba umwe. Ese nanje mvuge nka Yezu Kristu nyene nti ese abarundi twese twoba umwe, tugasenyera ku mugozi umwe, ntidusubire kumarana kandi turi bene mugabo umwe, bene Burundi. Ikibabaje rero bavukanyi nuko abo baharanira ubumwe benshi batigeze bakigwa neza, bamwe baragandaguwe. Ico ntawo kideha, umurundi wese yobicabona c'ivyo bintu. Dusabe ko ubumwe nk'uko ekereziya ivyigisha, kuko ibikura ku mwana wa Yezu Kristu, isoko ry'ubuzima ridakama. Ni muri iyo ntumbero nyene no mu nkuru nziza nyene ko twamye turabivuga, Yezu agabishije abigishwa biwe ko bazobahama mu bibanza bimwe bimwe akanka kubakira. Akagira ati nibanka kubakira muraheze mwigira ahandi, ariko musige mukunkumye umukungugu wanyu wo ku birenge, mubakunkumurire uburyo bwo kwerekana ko bitabavuyeko, ko muvavanuye nabo, ariko ko bizobagarukako kuko base kwemera ijambo ry'Umukama. Mu yandi majambo, uwo mukungugu werekana n'ivyo bari kuba babahaye muri bo barabibarekeye, ko base kwemera baragiye kumenyesha inkuru nziza ahandi, barabatanye n'akabando n'ivyabo. Ariko bavukanye Imana ni munyakigongwe. Muri twebwe abo babibaza ko Imana yabahevye, bagarukana umwizero. Imana yace ku ntebe y'ikigongwe, naho bahari abo abatumwa boba barakunkumuriye agakungugu bakiyira, umunsi wabo uracari imbere yabo wo guhinduka. Nibagira ubumwe n'abatwara ekereziya, maze babugururire amarembo agana uwo yaducunguye. Bavukanyi, ikindi kintu gikomeye muri inkuru nziza nuko abo 12 batokwihambira gusa ku kwigisha inkuru nziza no guhinduka, ahubwo bategerezwa iyo nkuru nziza kwijanisha n'ibikorwa, gukiza abagwaye, kubasiga amavuta bagakira ku mutima no ku mubiri. Bavukanyi, mu nkuru nziza batubwiye bati barasiga amavuta barakiza abagwaye benshi, barukana amashitani. None rero bavukanyi, umuntu ntashobora kubandanya gusa yigisha inkuru nziza, abanza kuyigendera nawe, hanyuma iyo nkuru nziza yigishije ayigende igaheza igakiza abandi. Mu majambo make ni ugufasha kugira ngo umuntu umutima we wirabujwe n'ibicumuro, amaso yiwe y'umutima atakibona, kugira ngo amwogeshe ijambo ry'Imana, ivyiyumviro bitandukanye vy'iyi si agaheza akabishiramo umuco wa Kristu, akaheza agaronka inzira yo kubandanya agana ubumwe dukura muri ekereziya. Ivyo bintu rero bituma atabona Imana, nivyo abatumwa bafasha kugira ngo bamufashe kuvyoza neza, umutima we ukirongorora cane cane mu maraso ya Kristu, ugaheza ugasubira ukera akabona Imana. Bavukanyi, nta kindi Yezu yarungikiye abatumwa biwe babiri kwari kugira ngo abantu baronkurukiza binjire muri ubwo bwami Yezu yaje kubamenyesha. Ubutumwa bw'umutumwa wa Kristu butegerezwa gufata izo ntumbero zibiri: kwigisha ijambo ry'Imana, ubwa kabiri kurigendera no kurijanisha n'ibikorwa vy'urukundo, guca bugufi ukaba umusuku ujanishije n'iryo jambo hejeje kwigisha. Abantu benshi rero muri iki gihugu cacu turakunda kuvuga gusa ijambo ry'Imana, uwo ari wese akumva ngo Imana ivuze ngo, Imana imbwiye ngo, ariko waraba mu mibereho yiwe ya misi yose ugasanga ntaho bihuriye na rya jambo ry'Imana yirirwa arigisha. Bavukanyi, hari
umusaseredoti umwe yagize ati ukuri ni ukubona neza ico niko ndabonesha amaso ko kijana gisa neza n'ico niyumvira, ico mvuga kigahura n'ivyo nkora. None rero kwirirwa turavuga tuti mukama sivyo bizotujana mu bwami bw'ijuru. Turabe neza ko ijambo ry'Imana twigisha rijana n'ibikorwa, rijana no guca bugufi tukaba umusuku w'abandi. Ivyo natwe turabishobora abavukanyi nitwamara kuja mu mutamana umuvyeyi wacu Bikira Mariya akaturera, akadutambutsa, akatujana kwa Yezu. Yezu nawe akaheza akadutuma. Urukundo nirwo rutuma turonka Yezu Kristu, tukaheza tukaronka imigenderanire myiza hagati ya jewe na wewe, hagati y'abantu. Urwo rukundo duvoma muri Yezu Kristu, umutima mweranda aruvomerera, tugaheza tukunga ubumwe, kandi ubumwe budacika. Tugize umwe nk'uko Yezu Kristu abishaka, turaheza tukinjira na twese mu bwami bw'Imana, tukazobana nawe ibihe vyose mu myaka yose. Amen. Mwari kumwe na Patiri Claude Sadite Mahindagu wo muri Diyoseze ya Ruyigi. Imana nibahezagire kw'izina rya Data na Mwana na Mutima Mweranda. Amen.